Shalom. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Turabaye kaze kuganira cya CANAAN TV. Muri kumwe na Evangelist Patrick Ndayishimiye. Turabakunda, turabashimira ngene muhora mukurikirana ibiganiro byacu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane n'imitima yanyu. Reka dusenge. Mwami Yesu turaguhaye icubahiro. Turagushimira urukundo rwawe. Turagushimira ineza yawe. Turagushimira ubuntu bwawe Mana. Turagushima ngene uri umwizigirwa ku buzima bwacu. Paul yaranditse ijambo ryiza rabangona twe tubabizigirwa wowe uzokwambura umwizigwa iteka ryose tugiye kubiba imbuto itabora mu mitima yabagiye kumva rino jambo mwami uganiriza imitima yacu nkemu wawe mwiza aze abe hagati yacu urakoze icubaro garukire mu izina rya Yesu mwami wacu amen. Kino gitondo ndifuza ko dusangira namwe ijambo rigufi cyane isengesho rigufi ryanditse mu gitabo cya Zaburi ya 21. Ndashaka dusengane namwe muri iyi Zaburi yakoze ku mutima wanje muri kino gitondo. Zaburi ya 21 turasomamo imirongo yayo mikeya. Umurongo wa mbere uvuga ngo uhoraho we umwami azonezererwa n'inkomezi zawe erega kiza kawe azokanezererwa cyane. Umurongo wa kabiri wamuhaye ic'umutima wo wifuza ntiwamwimye ic'iminwa yiwe yasavye. Wamuhaye ic'umutima we wifuza ntiwamwimye ic'iminwa yiwe yasavye. Reka ngusengere muri no sengesho rigufi. Imana iguhe ic'umutima wawe wifuza. Hari ic'umutima wifuza, hari ic'iminwa yasavye. Imana ikiguhe mu izina rya Yesu. Wamuhaye ic'umutima we wifuza. Haleluya. Ntiwamwimye ico iminwa ye. Hari ic'iminwa yacu irikirasaba. Hari icishaka ku Mana. Ntiwamwimye ic'iminwa yiwe iri kwirasaba. Uri kurasaba hari ico wasengeye hari ico wasavye umwami akiguhe umwami akwishure umwami akwishure agwica umutima wawe wifuza agwica umutima wawe ushaka agwica umutima wawe urondera mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Umurongo wa gatatu kuko umusanganije imigisha y'ibyiza. Nakunze cyane iyi verse umusanganije. Imana igusanganize imigisha y'ibyiza. Imana igusanganize amahirwe masha. Imana igusanganize indirimbo sha. Imana igusanga kuko umusanganije. Gusanganira. Murabona abavyeyi batashe abana baradusanganira. Bashaka ico tubaheza. Bakatubwira papa wanzaniye iki? Niki wanzaniye? Agusanganira afite umunezero. Agusanganira afite ibyishimo. Dawudi yavuze ngo kuko umusanganije imigisha y'ibyiza. Haleluya. Imana igusanganiza imigisha y'ibyiza. Wamwambitse igisibo cy'inzahabu nziza mu mutwe. Wamwambitse igisibo cy'inzahabu nziza mu mutwe. Haleluya. Imana igukenyurure igusanganiza igukenyurure ikwambike igisibo cy'ibyiza. Ikukenyurure ikwambike igisibo c'indirimbo sha. Sifa kwa Yesu. Wamusanganije. Imana igusanganize muri kino gitondo muri no sengesho turiko turasengana nawe. Imana igusanganize imigisha y'ibyiza. Imana igusanganiza amashimwe. Imana igusanganiza indirimbo sha. Haleluya. Imana igusanganize indirimbo sha. Imana igusanganize indirimbo sha. Haleluya. Imana igusanganize indirimbo sha. Umurongo wa kane yagusabye ubugingo urabumuha nibwo kuramba bitazoshira. Haleluya. Wamusabye ubugingo urabumuha nibwo kuramba ibiye bitazoshira. Dusimbire ku murongo wa gatandatu wamugize umugizi icitegerezo cy'ihigwe ibihe byose. Icitegererezo cy'ihigwe. Ndakwifurije kuba icitegererezo cy'ihigwe. Ndakwifurije kugira umugisha. Umugisha w'Imana. Ariyo indi version yavuze ngo namuhaye umugisha w'ibihe byose. Namuhaye umugisha w'ibihe byose. Umugizi icitegererezo cy'ihigwe. Haleluya. Niba abakubona babona icitegererezo cy'ihigwe mu buzima bwawe. Ibyo ukora, haleluya, uba icitegererezo cy'ihigwe mu buzima bwawe bwa misi yose. Wamugize icitegererezo cy'ihigwe. Imana ikugira icitegererezo cy'ihigwe. Ndakwifurije ko Imana ikugira icitegererezo cy'ihigwe. Amahirwe y'Imana agaragare mu byo ukora. Haleluya. Uba icitegererezo cy'ihigwe muvandimwe. Imana igusuke umugisha wayo. Oh, haleluya. Umunejeje, umunezero mu nyonga zawe.
uramunejeje umunezero mu nyongaza. Navyukanye izaburi mu mutima wanje, umutima wanje wazukanye no ndirimbo sha. Mana ngize icitegerezo cihigwe, Mana ngize icitegerezo cihigwe, ivyo dukora vyose mureke tube icitegerezo cihigwe. Haleluya. Ndagusengeye ndakwatura kuri no jambo ngo ubicitegererezo cihigwe. Amahigwe y'Imana abe ku buzima bwawe. Imana igusanganize indirimbo sha. Haleluya. Umurongo wa 3 wavuze ngo kuko umusanganije imigisha y'ibyiza, imusanganije imigisha y'ibyiza. Umusanganije indirimbo sha, umusanganije amahigwe masha, umusanganije impundu zisha, uramusanganije umwami Yesu umusanganire umwami Yesu agusanganize umugisha w'ibyiza. Umurongo wa 11 hariho verse yavuze neza. Umurongo wa 11 yavuze ngo kuko bagabiye kukugirira nabi bagiye inama badashobora gushitsa. Reka ndagusengere muri no verse ivuga ngo ikintu cyose bagabiye kugira mu buzima bwawe, kuko bagabiye kugira nabi bagiye inama badashobora gushitsa. Bagiye inama, hari inama zabaye z'umwanzi, izo tizoshika. Haleluya. Kuko urarinzwe, urakikijwe, uri mu mugabane w'umugisha w'umwami, uri mu mugabane wo kugirirwa neza n'umwami. Bagiye inama badashobora gushikana. Haleluya. Bagiye inama badashobora gushikana. Umwami Yesu akugirire neza, umwami Yesu agusanganize umugisha w'ibyiza, umwami Yesu akwishure, wamuhaye ic'umutima wawe wifuza, ntiwamwimyisha iminwa yiwe yasabye. Ahana yaduga ishiro uko mwagutashe, aduganye n'ishikanwa. Haleluya. Agasenga n'iminwa ye. Umunsi umwe Eli yamusanze ariko arasengera, aramubwira ngo wa mugore waborewe, aravuga ngo sinaborewe. Oya ntabwo naborewe, ntabwo naborewe. Haleluya. Waborewe? Oya ntabwo naborewe. Niki cyabaye? Numubabaro w'umutima ngeraki avuga. Haleluya. Imana ntiyamwinyisha umutima we wasabye. Hari ijambo yavuze ngaha muri Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 27 yaravuze ijambo ryiza ngo uyu mwana niwe nasabye uhoraho, kandi uyu mwana niwe nasabye kandi uhoraho yambaye icyo yisabye. Imana iguhe icyo wayisabye, Imana iguhe icyo wayisabye. Hari icyo umaze iminsi uri kurabwira umwami wawe, hari icyo ugize iminsi iminwa yawe iri kuravuga, hari icyo ugize iminsi uri kurabwira umwami. Ndagusengeye muri kino gitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cy'amahigwe. Haleluya. Ngo Imana iguhe umutima wawe wifuza, Imana iguhe iminwa yawe yasabye, iminwa yawe yarasabye. Umwami Yesu akwishure. Haleluya. Umwami Yesu yishure isengesho ryawe. Ndagusengera ngo umwami Yesu akwishure isengesho ryawe, tuzanezeranywe nawe, tuvuze impundu. Haleluya. Njyamwimyisha iminwa yiwe yasabye, ntiwamwimye mwami ikiminwa yiwe yasabye. Hari ikiminwa yacu yasabye, hari icyo twasengeye, hari icyo twabwiye umwami wacu. Umwami Yesu agusanganize imigisha y'ibyiza, umwami Yesu agusanganize amashimwe, umwami Yesu agusanganize impundu. Amen, amen. Umwami Yesu agusanganize amahirwe mashasha, ubona amahirwe mashasha mu buzima bwawe. Reka ngusengere. Data mu izina rya Kristo Yesu, ijambo ryawe ryavuze ngo tiwatwimye ikiminwa yacu yasabye. Hari ikiminwa yacu kirasaba abana we, ko turagusaba ngo dusanganize imigisha y'ibyiza Mana, ko turagusaba ngo dusanganize imigisha y'ibyiza. Inama zose z'umwanzi ku buzima bwacu ziburizwemo zifata ubusa mu izina rya Kristo Yesu. Udusanganize imigisha y'ibyiza, udusanganize imigisha y'ibyiza. Amahoro y'Imana arutukomengo n'abantu bose, ashibamira ubuzima bwacu muri Kristo Yesu umwami wacu. Icubere kugarukire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.